bakunda ryoma ya Burundi ivy'Imana iwanyu ivy'Imana iwacu rero dusanga ijambo ry'Imana ryo ku munsi wa gatatu w'indwi ya 25 igihe gisanzwe c'amasaramana isomo cyane tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Esdras gabane c'icenda kuva ka gatanu gushika ku 9 izaba tuyisanga mu gitabo ca Tobi gabane ca 13 inkuru nziza Yesu Kristo tuyisanga kwa Rukamweranda gabane c'icenda kuva ka mbere gushika ka gatandatu muri kumwe na Patrick Masi Harerimana umudiyoseze nkuru ya Bujumbura. Ivyo dusoma mu gitabo ca Esidrasi mu gihe bahereza inkuka yo ku mugoroba jewe Esidrasi navuye hasi aho nari nicaye nteterewe impuzu zanje n'umutamana wanje vyari bitabagurike cankubita ibifukamiro hasi nayira amaboko umukama Imana yanje camvuga nti ewe Imana yanje ndiko ndamaramara ntetegwa gose sinokubahuka kukuraramurira ko amaso Mana fise ivyaha vyacu vyaragwiriye biba umurengera ibicumuro vyacu vyarundanye birashika no mwijuru kuva mu gihe ca basokuru bacu gushika n'ubu twamye ducumurana ntaryo ivyaha vyacu nivyo vyatumye twebwe abami bacu n'abasaseredoti bacu tugwa mu minwe y'abami bo mu bindi bihugu tukagenda twicwa n'inkota tukajanwa turi imbohe tugasahurwa utwacu tukaba ibimaramare nk'uko bimeze uyu munsi ariko ubu muri iki gihe umukama Imana yacu yatweretse imbabazi adufitiye mu kudusigariza amasigarira no mu kuduha indaro mu ngoro yiwe nyeranda kugira ngo aboneshereze amaso yacu aduhembure mu buja twarimwo nkako nanone turabaja ariko Imana yacu ntiyaduhevye mu buja bwacu yaduhaye riho gutegwa iteka n'abami bo mu Buperesi iraduhembura kugira ngo dusubire kubaka isengero ry'Imana yacu kandi ngo dusanure ivyari vyasambutse bituma mbere tubona amahungiro mu ntara ya Yuda ni Yerusalemu iryo ni ijambo ry'Imana. Uri mukuru cane mukama uruwamaho uri mukuru cane mukama uruwamaho niwe ahana akongera agakiza niwe ahenurira mu nyenga y'umuriro akongera akadukingira rwa rupfu rw'akagirire nta numwe aramusoba uri mukuru cane mukama uruwamaho nimumushemeze imbere y'abantu bose kuko ari we mukama wacu n'Imana yacu niwe muvyeyi mu myaka yose uri mukuru cane mukama uruwamaho nimwaba mwigaruriye kuri we n'umutima wanyu wose ngo murangure ukuri mu maso yiwe azokwigarurira nawe kuri mwebwe ntazobahisha inyonga ziwe uri mukuru cane mukama uruwamaho none rero nimuzirikane ivyo yabagiriye mu muyage mwongere mu mukengurukire muhezagire umukama n'ubutungane mushemeze umwami yamaho uri mukuru cane mukama uruwamaho nimugaruke mwabononyi nimurangure ibitunganye imbere yiwe ninde yomenya ko yobashima akabagirira ikigongwe uri mukuru cane mukama uruwamaho nziza Yesu Kristo nko twashikirijwe na Luka mirya misi Yesu ahamagaye bamwe 12 arabaho ububasha ku mashetani yose n'ubukiza indwara hanyuma barungika kwigisha ubwami bw'Imana n'ubukiza abagwayi yongera ati ntihagire ico mutwara mu nzira habe inkoni canke isaho aho mukate canke ifaranga ntimugire n'imitamana ibiri inzu yose muzoramuka mwinjiyemwo murayigumemwo murinde muva aho hantu mu bisagara bazobimamwo indaro murahave mwikunkumura umukungugu waho mubereke ko bizobasubirako baca baragenda rero bava mu mihana baja mu yindi bigisha inkuru nziza bongera bakiza bose dushemeze ijambo ry'Imana.
abavukanyi dutangaye inyifato ya Esidirasi. Esidirasi yaremeye akabi kiwe n'ako igihugu cya Isirayeli, araheza arasaba ikigongwe Imana. Mu gushikanira Imana imfizi 12 n'udusuguru tw'impene 12, yarasubiriye kwemeza ubumwe bw'igihugu ceranda arico Isirayeli. Tutabisoma mu gitabo c'umuhanuzi Esidirasi gabane 8 akarongo ka 35. Ubwo bumwe bwerekana ko abanyisirayeli bari basangiye ugupfa no gukira, akabisi n'agahiye. Basangira byose, byaye bihimbaye canke ibibabaza. Turabisoma mwe bajya mu butumwa bwandike Abanyekorenti gabane ca 12 akarongo ka 26. None Esidirasi atwigishije iki? Esidirasi atwigishije kwirinda gucira imanza abandi, kwirinda gutunga urutoke abandi, mugabo tukababazwa n'akabi kacu, tukigaya, hanyuma tugasaba ikigongwe, gutyo tukabona guhinduka. Inyigisho ya Esidirasi ni inkoramutima, yerekana ko inyifato y'Imana itandukanye n'iy'abantu, ivyumviro vy'Imana bitandukanye n'ivyumviro by'abantu. Imana n'ikigongwe cyuzuye, ariko abantu bo n'abahemu n'intashima. Kubera ivyo hari hakenewe uwuza gucungura abantu bari biyambuye iteka Imana yabaremanye. Uwo nawe ni Yezu Kristu, yemeye kwikorera ibicumuro vyacu, abihamba mu ruhafu rwiwe, maze azukana ubuzima budahera, aribwo twatoranye igihe twabatizwa. Mu nkuru nziza, Yezu arungitse mu butumwa bamwe 12 ubwa mbere. Yezu yatahuye yuko we adashobora gushika hose wenyene, hanyuma abona ko byaba byiza ariko ategerezwa gutora abandi bamufasha gushikiriza inkuru nziza y'umuzo w'ubwami bw'Imana. Kubw'ivyo yakoresheje abo bari basangiye ubutumwa, bari basangiye akabisi n'agahiye, ababonye ibikorwa vyiwe kandi bumvise n'inyigisho ziwe. Kubw'ivyo yari intambuko ngirakamaro cyane, kuko muri iyo nzira bazoronswa ubushobozi bwa Kristu bwo gukora igikorwa bo nyene batari kumwe na Yezu mubiri, bitegure mu gihe azobasiga asubiye kwasa. Ukirenze kuri uko kumenyerezwa, kabaye kandi akaryo ko gutangariza abanyagarire inkuru nziza y'urukiza k'ubwami bw'Imana bwazanywe na Yezu hano ku isi. Igihe hamagara abigishwa ba mbere 4, yabwiye yuko bazoba abarovyi b'abantu, kandi amaze gutora bamwe 12 yavuze yuko azobatuma kwigisha no kwirukana amashetani. Igihe rero cyo gushitsa isezerano ryiwe kirashitse, bazobandanya igikorwa ciwe gusa. Yatumye 2 kugira ngo bafashanye kandi bashyigikirane, kandi intahe yabo ibe nziza. Ko mu Isirayeli intahe y'ukuri yategerezwa gushingwa n'abantu 2. Yabahaye ku bushobozi bwiwe no ku bubasha bwiwe bwo kwirukana amashetani, hamwe no gukiza abantu, hamwe no kubigisha. Ishengero ryari rimenyereye kurungika abantu 2. Igitangaje nuko bahawe ubushobozi n'ububasha bwiwe naho bari bakira abigishwa, ariko Yesu we yari yiteguye by'ukuri kubibaronsa, kuko na kare yari abizeye. Yabahaye ibyankenerwa mu rugendo rwabo, kubera ko byari by'igihe gito, ntibyari bikenewe ko bajana ibintu byinshi. Byarabonetse ko bahanze amaso uwari yabatumye, kandi ko kubera inkuru nziza bari bajanye yari ingirakamaro kuruta ivyabo. Ntibari bakwiye rero guta umwanya ko bafise igihe kigufi. Byari ibintu bihambaye kandi vyihuta. Kubw'ivyo ntibarondere kubaho neza n'ahantu heza ho kuba hamwe n'ibindi, babumbwe n'ahantu bazohabwa ikaze. Naho bazohabwa ikaze ahantu heza cane, bazotegerezwa rero guca bahava mu nyuma. Ni nk'uko yacishijemwo ko batazobura ibibatunga. Ntibari bakeneye byo kwakira amahera canke ibifungurwa, kandi ntibazosegerereza. Mu gihe inkuru nziza yokwankwa, basabwe guca bava aho hantu, kuko nta mwanya bafise wo kuguma ahantu babagwanya. Yesu yari yiteze yuko bazokwakirwa kandi bagahabwa indaro n'abantu. Ijambo rikomeye no kwakirwa nk'abazanye inkuru nziza.
atari nk'abashitsi gusa, batakaza umwanya mu tuntu duto duto ngo bateshe intumbero yabo. Yezu yatahuye ko bazoshikirwa n'ivyamushikiye, kwakirwa na benshi hamwe no kwankwa n'abandi. None bokorera iki abantu bazoba? Yababwiye gukunkumura umukungugu wo mu birenge kugira ngo ico kibe ikimenyetso kuri bo. Ivyo gisigura mu gukora ivyo ntibisigura yuko bo ari bo bonyene bashavuye, oya ni ukwerekana yuko mu kubanka kandi hamwe no kwanka inkuru nziza abantu bakoze ivyo bakoze ikintu kiremereye cyane. Abayuda bari baramenyereye gukora ivyo bamaze gusubira mu gihugu cabo bavuye mu Misiri, bamaze kuva mu mahanga, ni nko gukuraho rero ubuhumane. Abatumwa baragiye kora nk'uko Yezu yabategetse. Igikorwa cabo cari gifise ibintu bitatu: kwigisha, kwirukana amashetani hamwe no gukiza abagwayi. Igikorwa gihambaye cyane cyane kwari ukwigisha. Ndukekeranya yuko gukora ivyo byatumye abagwayi baza kuri bo no kuvyura ukwemera muri bo hamwe no kubemeza umugisha w'Imana. Bahamagariye abantu guhinduka nk'uko Yezu yabikoze. Bisigura ko bashikiriza inkuru nziza y'urukiza, inkuru nziza ibohora, inkuru nziza yatuma abantu bahinduka. Ntitwiyumvire yuko abantu b'iki gihe bagiye mu butumwa basabwa gukurikiza ivyo ngo bagende badatwaye ibikenewe nk'amahera n'impuzu zo guhindura n'ibindi. Oya, uko bimeze. Abakozi bose bategerezwa kwereka uburemere bw'igikorwa c'Imana, ntibatanguze imbere ivyo bashaka, ntibarondere umunezero mu vy'isi, ntibarondere ibihambaye gusa. Ikindi gitangaza ni uko basabwa na Yezu gutanga raporo y'ivyo bakoze ku Mwami Yezu, kandi biboneka ko baroraniwe mu gikorwa cabo. Abatumwa rero bakora ivyo ko barondera urukiza ko rushikira abantu. Urukiza rw'abantu rushimikiye kumenya Imana kugira ngo bayimenye, hakenyera abayimenyesha bakayishingira intahe muri bene wabo no mu makungu. Ikibuzo niba abashinga ntahe b'abapfasoni bagwaruka boshikana ubutumwa igisata c'Imana gishinzwe n'igihugu c'abasaseredoti, ni ukuvuga abahereza b'ishikanwa ry'igihugu c'Imana, bakaba n'abigisha amateka y'Imana no gututa Imana yunze n'abantu kuva kera. Yezu niko guhamagara abigishwa biyo 12 akabatuma ati: mu nzira muragenda mwigisha ko mw'ijuru iri hafi, mukiza abagwayi, mubitse ubuzima bapfuye, cyora abanyamirembe, mwirukana amashetani. Ububasha Umukama yumvikanye abo 12 ntaco babuguze. Nicyo gituma nabo bategerezwa kubukoresha ataco mwaronse ataco mutanze, namwe nimutange ta kiguzi mwatse. Turabisoma mu nkuru nziza Yezu Kristu ko twashyikirijwe na Matayo. Abo 12 Umukama yabarungitse kumushingira intahe mu gihugu c'Imana Isirayeli. Ariko ubutumwa bwabo dushikiriye abatoni b'Imana ntibakiri Isirayeli yonyene, kuko ubu isi yose yabaye icibare c'Imana muri Yezu Kristu. Igihugu c'Imana ni Ekleziya, wa muryango w'abakristo. Abemera Kristu rero dusangiye ubutumwa bamwe 12 ukwiza hose ubwami bw'Imana. None rero bavukanyi, abatizwe twese igihugu kimwe terana, igihugu c'abasaseredoti, ni ukuvuga abahereza b'ishikanwa ry'umuryango w'abakristo ariyo Ekleziya, tukaba n'abigisha amateka y'Imana. Aho turi hose dutegereza kumenyesha Imana, tukayaga n'urukundo rwayo. Twebwe twabatijwe twatirwa no muri mutima mweranda, turabashinga ntahe ubutatu bweranda. Ariko ikibabaje ni uko tudategera iryo teka twatewe ngo turigendere tukigira abasinda bibazo. Tuzi ko kuba umutumwa wa Kristu ari ibikorwa c'umwepiskopi, patiri canke umujenama, nk'uko tubisoma mu gitabo c'Abanyeroma igabane ca 5 kuva ku karongo ka 6 gushika kwa 11. Abantu ntitwamye dutuditse n'Imana, ubwaba bwacu bwaraturengesheje amasezerano twagiraniye n'Imana. Ariko urupfu rw'umwana w'Imana n'urwasubiye kutwuzuriza n'Imana. Twigenze nk'inshuti z'Imana, cyane cyane twitwararike ko Ekleziya, umuryango w'abakristu, ugomba kumenyesha Imana hose kugira ngo abantu b'ibihugu byose bashikirwe n'urukiza Imana ishakira abantu na ntaryo. Amen. Nimwumvirize